Kubw'impano yiwe yo gutwenza Ildephonse Comedian yarashoboye kugirirwa amahirwe yo gutwenza abari bari mu bikorwa byo kuraba icoko kugira ngo igisata c'ingene mu Burundi gishobore gutera imbere. Byari ibiro biryoshe cyane ubona ko baryohewe kuri blague yabateye ndetse bituma babandanya ibikorwa bamerewe neza baruhutse. Reka ndagusabe ukurikire maze ndazogaruka tuyage mu nyuma y'aka video. Tsago muri oti ya tourisme abakomediye turakenewe mugabo it's a slang when turiko turabikora muri izo ndimi nyamahanga navyo ni vyiza cyane nibaza yuko muri tourisme bazodufasha abashibeshi kuri Nyamitwe ambassador navyemera kubera ko uyu niwe muntu wa mbere yatumye menyekana cyane gose at first time navyo wibuka kubera ko igihugu kiri mu bibazo 2015 mbona yuko bitoroshe hana hose uciye kuri platforms umva uburundi ngo hari intambara hariyo manifestation ibintu byinshi cyane ndiyumvira what is my contribution like visit Burundi umuntu akeneye ku visit Burundi agume yumva yuko byacitse gusa no vyasaba rero yuko nanjye cyangwa comedy ituma bagira gute biyumva neza naciye nkora comedy yo gusubiramo radio BBC murayibuka donation na BBC wayipostinze kuri Facebook page yawe merci beaucoup amashimeshi bakumera amashi wamere promotion utanze abantu barabakeneye cyane gose kuri ya Facebook mbona yanditse ko ngo Orient nous en train de chier on doit construire quoi notre pays siko vyari vyanditse ako ka video kari kameze gutya ariko ndasubiramo abamenyesha makuru nagize gutya Bonesha na BBC ni saa 12 n'igice ku isa mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12 n'igice ku isa mpuzamahanga yagiye muti murimo kumwe na Jeffrey Mutagoma Ferega Kwaya kuri gahunda za BBC na Yusuf Mugenzi kuri gahunda za BBC kanzi reka dutangire amakuru yacu n'ingenzi nkuru za BBC mugenzi wacu atugeze amakuru bwana President Barack Obama atowe mu buryo batari babiteguriye kandi batangaye mu buryo budasanzwe reka twumve mugenzi wacu Fulgence yumva muri Amerika ni bitoroshye kandi bikomeye cyane abanyamerika barakomerewe kandi barahimbawe ibi byabatangaje bumva badasanzwe muri Amerika kaziwe mu magambo akomeye umva ko yavuze n'amarira menshi akoroka I'm so very happy with Barack Obama Hussein thank you so much Barack Obama I love you thank you umunyamerika kazi amarira kuruka kavuga ati kuko ibizo simbyumva kubona umunyamerika w'umwirabura atwara Amerika ni igitangaza reka twumve ko Barack Obama we mu nama we abigezaho Let's go I'm Barack Obama Hussein I love America so much thank you we're going to say in America we serve this world yes we can we can change the world ayo magambo yavuze abanyamerika bamuha amashyi y'urufaya ibintu birakomera Fulgence yumva radio BBC muri Amerika urakoze mugenzi wacu Fulgence yumva reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi kandi mu gihugu cy'u Burundi makuru y'igihugu aragaruka ku kibazo cyo kubyara ku rugero iki nacyo kigatera ingorane mu ngo n'imiryango ibintu bidasanzwe reka twumve uko bimeze reka twumve mugenzi wacu Rose Nyongabo ibujumbura nuko bigaragara abanyene turi mu karere ka Muyinga rero umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku kibazo c'indero y'ugwaruka kandi iki kibazo hamwe cyo bandanye uko byo babigoye inge twumvirize uko bitugezaho ni gore rikomeye cyane ngorane ikomeye cyane gose ikibazo umwana w'imyaka 15 avya undi mwana amurera gute ngore komeye cyane sinivyo gusa twasanze n'abatera izo nda abana bato n'abasumbuye ibibazo
utumviriza ibi shauri yake ndashobora nini umukuru w'igihugu abandanije gucyo ibyo bintu byabaye bitoroshe. Reka dukomeza amakuru yacu twerekeze muri Uganda. Bwana Perezida Yoweri Kaguta Museveni ragaruka ku mpamvu akwiye gukunda urubyiruko kandi akongera agateza imbere igihugu. Ibi nabyo turagaruka. Yoweri Kaguta Museveni aravuga impamvu yahisemo kuririmba kandi agakunda gushigikira urwaruka kugira ngo rutere imbere. Reka twumve ko abitugezaho Ibinashize Bahizi. Ninye kivara mu gatondo ibyagaragaye ko Bwana Yoweri Kaguta Museveni yagarutse ku kintu gikomeye. Abaturage bo muri Uganda bose hanini ababwira ko uri mu kintu gikomeye kugira ngo amahanga yongere ahurumbire Uganda nuko bakwiye guteza imbere ingabirano zabo. Niyo mpamvu nawe yahisemo gushigikira urubyiruko ruririmba cyane cyane gusohora n'indirimbo bwe. Reka twumve ko abitugezaho. Well, thank you so much. I'm Yoweri Kaguta Museveni, the president of Uganda. I like singers. The most of them, I know the Jose Chameleon, Bebe Cool, Lady One, who is Shiba Kalunji. All of them are the singers. The reason why I choose to release the song in the studio, can I give you a cappella in Uganda? But it is in Yankole. Thank you. Well, nata bakabikalala kalawalika igala watambiko ya pakasa kasana eleza wajesi bajesi mpololo odolole lukoko ya mpihuli hulinaleza bana bampejeyo ejenaleza mukama zalumwana takalishalishe. Thank you so much murakoze. Welcome. Yes, nkuko mubibonye rero uyu n'umwana w'igihugu ni Ildephonse Comedian. Ubona ko impano yiwe idasanzwe, ariko kandi nk'umwana w'igihugu reka tuze turabasaba mukomeza kubashigikira kuko baba bafise impano zidasanzwe, bakora ibidasanzwe, bafasha muri byinshi kugira ngo nabo bakomeze babeho natwe tubeho, ndetse dukomeze kuryoherwa dushigikira abana b'igihugu. Ndagushimire wowe wabanye nanje, nta byinshi mfise byo kuvuga, ibyo wabonye birahagije. Nahawe gufata ingingo kugira ngo ukomeze gushyigikira impano z'abana b'igihugu. Ndagusaba ukanda like, subscribe utarabikora, ushobore gusangiza inshuti n'abagenzi maze dukomeze gushikana ibikorwa by'abana b'igihugu kure. Je wumva ni Fulgence Mika, wakoze, Imana iguhezagire cyane.